Ivyo bikaba vyari ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi. Wama uhimbazwa buri mwaka kw'igenekerezo rya 8 Ntwarante. Uyu mwaka rero ibirori vyo guhimbaza uyo munsi mukuru vyabereye mu ntara ya Bubanza ku Civugo. Umukenyezi niwe nkingi y'iterambere. Tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Mwomenya ko ivyo birori vyari vyatewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Vyari vyitabwe kandi n'abandi banyacubahiro bajejwe amabanga atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo birori rero bikaba vyatangujwe n'idefile ry'agakura yari igizwe n'imigwi y'abakenyezi bakorera mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Kararongorotse uno munsi abakenyezi b'Ubanza batambira ku rukuta Ubanza turabona ko biraryoshe cyane. Turabona ko ari ibintu bidasanzwe kuri uyu munsi hejuru hari umukenyezi kw'isi n'aba Emerine zijya noti mbega Ubanza murafise ikigega murafise banki nkuru y'igihugu Daruiza Ibubanza abakenyezi b'Ubanza bafashe mbere mu kugwiza umwimbu muri wa mugambi w'ibona kazoza ya nyene cyuwaye umuvyeyi wacu ibona kazoza y'igihugu cifashe mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 nico kitubona atwenga akuye mu mwasi neza cyane nukuri mubaha amashi menshi cyane ibabire kuwe n'abasabiye amashi baranezereye cyane nabira hajya mu maguru wobeshera abagabo none aba n'abagore ntawe bavanze kuko ni umunsi mukuru wabo ngirigwanya bongera babigira neza akagira ngo bimeze neza byose n'iby'abagabo oya amashi menshi kuri abo abo ni bamwe kuri bamwe bakora kiriko banasohoka urabona ko twari twaranizwe ibintu bimeze neza urabona ibirori bariko baratwereka biteye igomwe irabire nawe kujya imbere abigira neza cyane kimwe n'abandi bari kubayihingwe umupolisikazi arashoboye mu nzego zose arimwo mu nzego z'ubuzima bw'igipolisi araserukiwe na bose bazi ko dushoboye kuko turafite abakoroneri turafite n'abajenerale babiri bose b'abakenyezi mu gipolisi c'Uburundi abakenyezi abapolisikazi turashoboye. Mwomenya ko muri ivyo birori abigeme n'abakenyezi bitanze gusumvya abandi baronkejwe agashimwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Buramatari w'intara ya Bubanza mw'ijambo ryiwe ry'ikaze yaramenyesheje ko intara arongoye itekanye mu bice vyayo vyose kandi ngo n'abenegihugu bari ku kivi. Muri iyo ntara kandi
nk'uko Buramatari yabandanije abimenyesha ngo umwimbu w'agatasi wifashe neza, agasaba bene gihugu arongoye kuwubungabunga. Mu ijambo ryashikirijwe n'uwuserukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, yaramenyesheje ko ashima intambwe igihugu cacu kigezeko mwiyubahirizwa ry'agateka k'umukenyezi n'umwigeme. Akabandanya ashimira leta y'u Burundi kuba yarafashe ingingo zishimishije mu ntumbero yo korohereza abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi uri hejuru, igihugu cacu ciza c'u Burundi kiramutse cifatikanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi rirashima intambwe igihugu cacu kigezeko mu iyubahirizwa ry'agateka k'umukenyezi n'umwigeme. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, leta y'u Burundi yarafashe ingingo zitari nke zishimishije mu ntumbero yo korohereza abakenyezi n'abigeme kurangura imigambi yabo yo kwiteza imbere. Aha twovuga nk'ukongereza ibitigiri vy'abakenyezi mu nzego zifata ingingo, nk'akarorero kuba twifitiye umuhuza w'abarundi w'umukenyezi, abakenyezi bari mu biro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, abakenyezi b'abashikiranganji, abakenyezi baserukira Burundi mu makungu n'abandi. Ibi turabishimangira cyane kuko ubutongeje ntaba yashimye. Twebwe rero nyene icubahiro turabashimira cyane kwizi ngingo ziteza imbere umukenyezi mubandanya mufata. Ishingwa ry'ibanki y'abakenyezi ituma abakenyezi boroherwa mu kuronka ingurane ku nyungu itavuna, mbere hakaba haherutse kugururwa ishami ryayo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo korohereza abakenyezi kwitura iyo banki. Tukaba dusaba ko hoba n'ayandi mashami mu zindi ntara kugira abakenyezi barondera kwitura iyo banki boroherwe. Tukaba duhamagariye rero abakenyezi kubandanya bitura iyo banki muri benshi kugira mushobore kurangura imigambi yanyu y'iterambere. Gufungurira abana mu mashure mu bice bimwe bimwe by'igihugu byatumye abana bahurumbira ishuri, abavyeyi nabo baroroherwa, gutyo umwitwarariko wo kuba bari mu bikorwa no kurungika abana ku mashure babagaburiye uragabanuka. Ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ngo ntiryareze amaboko. Bimwe mu byo twaranguye twovuga ibi bikurikira: kuronsa ihuriro ry'abakenyezi amategeko ngenderwako ayigenga, reglement d'ordre intérieur, narirya hari haheze igihe ayo mategeko atayahari. Ivyo byashobotse tubifashijemo n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo gushigikirana n'iterambere ridakumira hamwe n'abarongoye ishirahamwe Care International Burundi. Kwigisha abakenyezi amategeko n'ibisata bikingira bikongera bigateza imbere umukenyezi n'umwigeme, navyo tukaba twabifashijwemo n'umugambi RAP, Women's Rights Awareness and Protection, umugambi ujejwe kumenyesha no gukingira agateka k'umukenyezi. Guhimiriza abakenyezi kwiyandikisha ku bwinshi kugira bazoshobore gutora no kwitoza mu matora twimirije ya 2025. Mwijambo nyamukuru ry'uwo munsi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye ati guhimbaza uyu munsi mukuru ni akaryo keza ku bakenyezi ko kwirimbura kugira ngo barabe aho bagejeje ikivi. Yaramenyesheje kandi ko imico n'akaranga by'u Burundi kuva na kera na rindi byahaye ikibanza kinini umukenyezi. Iryo terambere nyene ubwo bumwe, iterambere ridakumira, ubutungane nivyo vyadukoranije ngaha kuri uyu munsi. Abarundi natwe twifatanije n'amakungu mu guhimbaza uyu munsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi. Uretse mwebwe abakenyezi twese nakajya ko kurabira hamwe intambwe tugeze ko mu gushira mu ngiro ivy'amakungu yose yiyemeje mu bijanye no guteza imbere agateka k'umukenyezi. Nakajyo kandi abakenyezi barose
bwo gutereza amaso inyuma kugira ngo barabire hamwe aho bagejeje ikivi mu ruhara rwabo rw'iterambere ry'imiryango n'iry'ibihugu byabibarutse. Twebwe hano iwacu umukenyezi turazi icyo amaze. Twebwe tuvuga yuko umukenyezi ari inyarugo, uvuga nyina w'urugo, kandi umuntu aravye hirya no hino je ndibaza yuko atazindi ndimi ku isi canke abandi ku isi umukenyezi bamwita inarugo. Ivyo nivyo bigaragaza neza ikibanza ntangere abarundi bahaye umukenyezi mu mico n'akaranga vy'Uburundi. Birumvikana kandi kuko kuva kera na rindi vyari bizwi ko umugabo aja guhiga no gusoma hanze, umukenyezi nawe yamye ari watunganya ivy'urugo. Niwe yitwararika cyane ibikorwa bijanye no kugwiza umwimbu mu rugo, ariho kandi no kubungabunga. Mbere abarutse aho hambere hahise barazi ko umugabo yitwararika cyane cyane ibiterwa njabukamazi, umukenyezi nawe akitwararika ibiterwa mbumbarugo. Na kera cyane ku ntwaro ya cami umukenyezi yari afise agaciro. Niwe bashinga amabanga yo kugera no kugeranura ibitunganya kirimba, ariwe bita nyangemanya, niwe abazungu bita entanda. Mu mico y'abarundi, abarundi baremera ko umukenyezi afise amagara make akwiye gukingirwa. Mbere umwigeme baramukingira ngo ntihagire abahungu bohava bamutwaza inda y'igitwarire, ari naco gituma batamureka ngo aje kuyerera iyo abavyeyi badashobora kumucungera. Ariko uno munsi mu bihe tugezemwo, iyo umuvyeyi afitiye impuhwe umwigeme akamubuza kuyerera, basigaye baca bavyita yuko yamubujije umwidegemvyo. Twavuga ko mu gihugu cacu, igihe mu bindi bihugu abakenyezi bafatwa nk'ibikoresho, mu Burundi umukenyezi yari afise ico amaze kandi barakimwubahira. Abantu botahura ko ivyo abakenyezi bo muri Amerika, bo mu Burusiya canke Buraya biyerekana basaba, mbere vyanatumye hashingwa irigenekerezo, ivyo basaba biratandukanye nuko abarundi bari babayeho. Mu bisanzwe muri ivyo bihugu abakenyezi ntibari bafise uburenganzira bwo gutora indongozi, mu gihe aho iwacu abakenyezi b'abakirizi aribo bonyene bagena umwana azoba umwami, kuko nibo bamuvuga ko yavukanye imbuto. Bisubiye mu Burundi, umwamikazi yari afise ijambo rihambaye ibwami. Mbere twofatira ku karorero k'umwamikazi riri ku mutima, yarongoye igihugu mu kurindira ko umwana yagenwe kuba umwami akura. Nimwe mwarabikurikiranye neza, niyo umugabo bamwatiye, umukenyezi wiwe nawe nyene yaca aba umunyakirago. Ngira ngo no murabibona hamwe hamwe, murandabiye abapasitori batiwe n'umukenyezi wiwe aca yicara imbere. Ndetse mukurikiranye neza no mu maparuwase katolika, ababikira barafise uruhara rukomeye mu buzima bwa paruwasi. Ivyo vyose murabibona, ariko nta na hamwe vyanditse, kuko biri mu karangamutima kamye kagenga abarundi. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ati umukenyezi yagiye ku kivi, yarabaye koko inkingi y'iterambere, agahamagarira abarundi bose
kubashigikira mu migambi y'iterambere. Bakenyezi mwese batumire bahire ko duhejeje kuvuga ubuzima bw'umukenyezi mu gihugu no mu muryango, reka turabe iterambere naryo mu miryango no mu gihugu. Ko umukenyezi yagiye ku kivi yarabaye koko inkingi y'iterambere, nico gituma icivugo cy'umwaka kidohamagarira gushigikira umukenyezi mu migambi igana ku mbona kazoza. Umukenyezi niwe nkingi y'iterambere, tumushikire mu migambi igana ku mbona kazoza. Iki civugo kirahambaye cyane muri kino kiringo, dusaba umurundi wese kugira ico akoze kugira ngo Uburundi bushike kwihangiro ry'igihugu giteye imbere. Ni naco gituma ari ngombwa gushikira imigambi y'abakenyezi na cane cane mu vyo batishoboreye bonyene, kugira ngo uruhara rwabo rwerekeza ku mbona kazoza y'igihugu cacu rwibonekeze gusumba. Turipfuza neza ko iterambere ry'igihugu rihera mu rugo, na kare ngo izija kurisha zihera ku nama. Hanyuma ntiwovuga igihugu tutavuze ko umunyagihugu wese arya akaryama, atuga agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Twipfuza ko umuryango wose uronka huba hashemeye, ugafungura neza, bene bakagira amagara meza, abana bakigishwa indero yo haziko no mu mashure. Iryo terambere twipfuza tworyubakira ku mico n'imigenzo yacu, umuryango ukabiyogi rimurikira ikibano, ivyamwa vyawo bikagirira akamaro igihugu cose. Umubano mwiza wabubatse tuma ivy'urugo bitungana, abana bagakurira ahantu hari ubuntu harangwa n'iteka ritekana. Mu gihe rero abubatse bashize hamwe imitima n'ubutunzi by'umuryango, nta nkeka ko vyotuma batera imbere bagateza imbere n'igihugu. Muri ivyo birori hakaba haratanzwe utuganuke ku bakenyezi n'abigeme bitanze gusumvya abandi, bakaba baratubwiye icatumye bashimirwa. Yego, jewe nitwa Nzigirabarya Clemence, nkaba mva ku mutumba wa Cimba, zone Nyabiraba, komine Gishubi, province Gitega. Aha twahaje kubera twakoze ibikorwa vyiza mu iterambere ry'abakenyezi, kuko ndangunguye koperative Sangwe Cimba. Iyo koperative irimwo abakenyezi 90 n'abagabo 35. Irifashe neza mu iterambere, baratanguye kuduha miliyoni 10 mu iterambere, amafaranga tuguranwe na perezida. Hanyuma miliyoni 10 turazikuramwo impene 137. Tuzikuye mu 137 ziravyara, turokorera abatazironse turakwigwa. Hanyuma turaheza turishura miliyoni za mbere za 10, turasigarana inyungu y'impene 117. Dusigaranye 117, twahavuye dukuramwo impene 12, ndagurira amasuka abanywanyi 124. Mu nyuma baraduha izindi miliyoni 10. Twaciye tugura inka 5. None ubu tugeze ku nka 9, iyigira 10 yarapfuye. Murakoze cyane, nitwa Ani Joanis Nizigimana, nkaba ndicegera c'ubutwara ishirahamwe ryitwa AFAB. AFAB ni ishirahamwe ry'abakenyezi bikorera utwabo, mu gifunyafunyo tugita Association des femmes d'affaires du Burundi. AFAB ni ishirahamwe risanzwe rikorera, rifise icicaro gikuru i Bujumbura mu Irohero, ariko tukaba kandi tunakorera mu ntara zose nkuko mwavyumvise. Ni ishirahamwe ry'abakenyezi bikorera utwabo mu gihugu cose c'u Burundi. Mu bisanzwe dusanzwe dukorana mu bintu bijanye n'iterambere ry'abakenyezi n'abigeme. Abasanzwe bikorera utwabo turabafasha kugira ngo bashobore kuronka inkabuza bwenge, inyigisho, tukabarosa n'amakuru kubijanye n'iterambere rigezweho, kubijanye no kuronka uburyo, kubijanye no gusohora cane cane ivyabo. Turafasha kandi cane cane abigeme bataratangura
kugira ico bimariye canke kugira aho bashitse kugira ngo bashobore kuva muri rwa rudandazwa twakwita rw'ikinwabi ako bakore vy'ukuri urudandazwa bazwi n'amategeko. Tukanafasha kandi cane cane abakenyezi canke abigeme gukora urudandazwa njabukambibe, tukanabafasha kugira ngo bashobore kuronka ubumenyi kubijanye n'uho bokura uburyo kugira ngo bashobore kwiteza imbere, na cane cane imigambi yabo bafise n'amashirahamwe yabo atera imbere. Turabafasha rero kugira ngo baronke izo nyigisho, baronke ubwo bumenyi mu buryo butandukanye. Muri AFAB twabare dukorera mu bisata 11 bitandukanye, aho novugamwo mu bari mu burimyi, mu bari mu bugenegene, mu bari mu co twokwita urudandazwa commerce générale, mu basanzwe bari muri biga vya mukeragendo, mu bari mu vy'ubutare, mu bari mu vyo kwakira abashitsi hotellerie no mu bindi bitandukanye. Nitwa Jeanne Irakoze, hari n'abanzi kuri Jaira la Slameuse kubera ko ndi umunyavyese umuslameuse, hanyuma nkaba nsanzwe nkora ibikorwa bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, ubuhinga bwa none informaticienne, uretse yuko iruhande yavyo benshi banzi cane nk'umunyavyese. Murakoze cyane. Ubwanje nk'umigeme w'uno munsi umukenyezi wejo ndahimbawe cyane kubera yuko uwo munsi n'umunsi mba numva yuko baratuzirikana ko tubaho isi yose, hanyuma kandi no munsi tuba duhuriye hamwe abakenyezi n'abigeme bose turiko turahimbaza intambwe tugeze ko twiteza imbere, duteza n'imbere mu kibano igihugu n'isi, ariko kandi dusubira kuronka akaryo ko gushikiriza ikiri ku mutima kugira ngo aho turi no munsi ntihaba ariho tuzoguma nejo hazoza. Rero umva ndahimbawe cyane kuko mbafise aho kuvugira nabo kubwira, kuko abarakaryo ko kuba twahuye nabo dushikiriza ivyiyumviro vyacu bakabishira mu ngiro. Ni rya mbere bibaye aho nshimirwa ku rwego rw'igihugu, urumva n'umunezero udasanzwe kuri jewe, n'umunezero udasanzwe, ariko kandi vyampaye inguvu kubera vyanyeretse yuko ivyo nagenda kora bifise ico vyamariye abashoboye kubishingira inta gushika yaho n'igihugu gishobora kwemera yuko ivyo nakoze bikora inka. Rero ku bwanje ndahimbawe cane, bikampa n'inguvu zo gushobora gukora ibiruti ivyo maze gukora, kubera ko ivyo maze gukora binyeretse yuko bifise akamaro kubabibona ndetse no ku gihugu gishobora kwemera ati uri kuradufasha mu iterambere ry'igihugu. Ubwanje rero ni bidasanzwe, nongera mpimbagwa yuko ni benshi bashoboye kubona yuko ivyo nakoze vyashoboye kwemerwa nk'akamaro ku rwego rw'igihugu, bimpa inguvu no kwizera yuko n'abandi bigeme bagenzanje bashobora kubona yuko bishoboka bagaheza nabo bakiha ihangiro ryo gukora mu bikorwa bashoboye, ariko ryo kugira ihangiro ryo gushika kure ubwabo no guteza imbere igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye mu gusozera yarakeje abakenyezi bose kubwira bafise mu migambi y'iterambere. Ndangije rero subira gukeza abarundikazi bose kubwira bafise mu iterambere, nongera kandi nkeza n'abagabo bafashe nka impanuro twaba dutanga bakagira urunani n'abakenyezi babo bakama bari ku kivi. None kubera izo mvo zose ndabipfurije mwese umunsi mukuru mwiza. Uyu munsi mukuru muwusangire n'abanega banyu. Uyu munsi mukuru ni umunsi mukuru wo gushira isoni, twarabibonye ko hariho abaca bataka ibanga. Uyu munsi mukuru ni umunsi mukuru wo gushira isoni, ubu munsi mukuru koko wo kwirimbura, nimwaba muri ko mwikura kuya kuvyo mwakoze mu bupfasoni. None rero ndabifurije umunsi mukuru mwiza, ni harambe umukenyezi we nyina w'urugo akaba n'inkingi y'iterambere, ni ahangame gushigikira umukenyezi mu migambi igana ku mbona kazoza, ni ahangame Uburundi bwacu. Imana ibahezagire mwese, murakoze. Mwese bagenzi mwariko muradukurikira, aha ni ikiganiro tera imbere cy'uyu munsi kigarukiye, naho ubutaha.